Akumbura ati intango iragoye kuri Noella byagenze gute kugira atangure kuririmba? Iragoye juste kamena n'ubu nyene iragoye iracagoye ariko kintu cose ko kugenda kigora ariko Imana igeneca inzira. Byari bigoye mu ntango kubera nanje bwanje sinanifitiye confidence. Ariko mu nyuma byarakunze kubera Imana. Twayipanze nka vendredi. Iyo semaine nkagwara. Iyindi vendredi twayipanze nkasubira nkagwara ndavuga sasa iyi video nagishaka ko ndayikora muri jewe narababaye kubera n'ubuzima ntibwari bunyoroheye nari maze imisi ngwaye imeze nabi cyane nziko nyene n'ubuzima burangiye ariko kubera Imana nyene yashaka kantu bibuke kitananirwa byarakunze ushurira igihe wantoranije kutaganzwa n'ibihe unyigisha kubumwa nivyo mfise kwanga ufise byose ndabifise. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs les fans de Buja Town TV. Rekanda kushimira amazu kanda subscribe cyangwa s'abonner kuri YouTube yanje ni Buja Town TV. Reka rero nabibutse yuko band camera ni Raja Buja Town nujyanye ni atigera ana hasi mu masanamu no mu editing. Ushaka video clip, ushaka ugufatira amasanamu agezweho, amasanamu ameze neza, asobanukiwe neza mu kuraba. Mbere wanashima dutanga quality ya 4K Full HD. Vyose bimeze bien. Amafoto yoyo nuvuge. Urashobora kwishikira ukahirabira neza na neza. Cyangwa muduhamagare muyo nimero mumbona hasi ya video. Reka rero tumwakire Noella Nishimwe. Let's go. Zikoma na ushurira igihe wantoranije kutaganzwa n'ibihe unyigisha kubumwa nivyo mfise kwanga ufise byose ndabifise ntabwo iri n'ishure ry'Imana bibangonga gacanyene hatagira izira ahantu ihuzira ugaragaze gukomera kwawe. Ndabakunda cyane amazina nkuko mwavyumvise ndi Noella Nishimwe. Ico ndabasaba no kunshigikira mu gukanda subscribe kuri channel yanje ya Noella Nishimwe official nonga kuri Buja Town TV. Imana ibahezagire. Ndakura mu kijanuary. Nanje ndakura mu kije cyane. Umeze neza cyane. Ibintu bitatu wishimiye kuba uri muri Buja Town TV. Asa neza. Merci. Mumeze neza. Merci. Kandi muraberewe. Okay, thank you so much. Noella ninde akora iki? Noella n'umwigeme nko mwabibonye atubatse icyo akora hajya kwiga n'akazi. Twavuga yuko n'akazi nyene. Nimba n'akazi rero nako nyene nkora. Kubera ku ishure niho hantu hambere bakubita umukiriye. Urazi gituma ubashiriye amahera ucerwa baca baguhana. Hamaniza neza rero tunjire muri topic uno munsi ni gospel show. Twagomagaje ngaha udusigurire neza indirimbo wasohoye. Yitwa gute boyisanga he? Okay, iyo ndirimbo nayo sinditwa Ntunanirwa aho yisanga ni kuri YouTube channel yanje. Kwa Noella Nishimwe. Noella Nishimwe afise indirimbo zitatu. Indirimbo zitatu. Audio imwe na filme imwe. Ego. Watanguye filme gukina ryari? Vuba muri December. Kubera iki wayihagaritse? Oya sinayihagaritse ariko ikintu cyose n'umwanya wacu. Ni Noella Nishimwe turi kumwe muri studio za Buja Town TV rero reka tungere kandi tumubaze neza neza. Noella arafite abavyeyi bose. Niki kintu wishimira mu gihe uri muhira n'abavyeyi bawe? Nishimira nuko ari abantu ba mbere bankunda kandi bantahura cyane. Abavyeyi banje ngiye kuvuga novuga byinshi ndabakunda kandi bibaranyumvira. Akumbura ati intango iragoye kuri Noella byagenze gute kugira atangure kuririmba? Iragoye juste kamena n'ubu nyene iragoye iracagoye ariko kintu cose ko kugenda kigora ariko Imana igeneca inzira. Byari bigoye mu ntango kubera nanje bwanje sinanifitiye confidence. Ariko mu nyuma byarakunze kubera Imana. Kubera iki utarimbiye profane warimbiye gospel? I'm a Christian. Ndamo Kristo. Urumva ndamo Kristo sinari kurimba profane. Itandukaniro ryawe we n'abasani ba profane niye? Rero ni kubera nabamaza ubutumwa bw'uwantumye. Nabo rero bakora indirimbo zo kwinezereza no kunezeza abandi. Ntunanirwa wayanditse umeze gute? Wari muri mood imeze gute? Mood idasanzwe nari muri studio bashe kuri beat. Ni freestyle? Neza nari njanye indirimbo. Iyo ndirimbo ndayitwaye. Producteur wanje ari wenyene ujya twayikoranye Juda Classic.
arambwira iyo ndirimbo ko igarutsemo ibintu by'urukundo haruka gusora iby'urukundo rero nje nisanga nkunda iby'urukundo nyine ndakunda urukundo uri romantic biguma bigaruka rero arambwira bisaba uhindure nturirimbe iby'urukundo aca amabiti ati tora urupapuro twandike all nice ibintu bitatu uzi yuko ejo uzuzundikira muri studio kugira record witegekanije ikintu cya mbere ndasenga cya kabiri ngira repetition y'indirimbo nta cya gatatu kihaba ntegekanya gusa déplacement ukuntu nzoshikayo ibisigaye na repetition n'ingendo nayigira cyane gusa ndasenga pe niyo lyrics yakuguye kwandika mu gihe uri kurandika indirimbo Ntunanirwa nta nimwe ko twayandikanye na Jibu nyene twarandikanye umwe se yaterera iciyumviro tahagira ijambo byogenda neza rero twari mu mavuta adasanzwe Noella nishimye reka rero dusimbire kuri kibanza cyo kuvuga ati tugire introduce tutambulishe nyimbo tumenyekanisha indirimbo ivyadushikiye turiko turayikorera record ivyadushikiye muri shooting ya video byagenze gute rero indirimbo Ntunanirwa ndibuka ko nayo recordinze muri Novembre 2022 nagiye muri studio gisanga ca mbere twiriwe umunsi wose ariko amahirwe twagize rero amatara ntiyagiye aracika kubera muri iyo minsi hari hamaze iminsi amatara aracika ariko umunsi Imana yaradufashije gusa umunsi wose twariwe muri studio turiko turandika navuze ko twandikiye muri studio naratangwa amaze gushamo biti ngene ndaririmba kajya gatangura nta handi nasanze amahoro atari muri Yesu dagaheje tubu rero fata ikaramu umwe yafata ikaramu akandika ati akani bon ubundi ati we nibandika ibindi ririmba gutyo ngene umunsi kuva mu gitondo 2:00 gushika 18h niho navaye rero ndataha nyene nagiye gushika muhira mu 21h kubera nyene bivanye no gushika muhira bon indirimbo iraguma ngaho muri studio ndibuka kugira ivyo neza yaheze gukorwa yavuyeyo na video twarejeje kuri recording yabanje arambabwiye dukorerako kugira yaratevye cyane indirimbo urumva kuva mu kwa 11 ikaboneka mu kwa 3 imisi ntago yari mikenya rero video rero sasa narayihuye n'ibisanga vyinshi ibisanga gute byagenze gute video narayihuye ko n'ibisanga vyinshi kandi ibyo bisanga si kubura amahera kuko ariko no kubura amahera byabayemo kuko icyo gihe kuva muri Novembre gushika muri Mars nuko hatari bwaboneka uburyo bwo kuyikora ariko uburyo bamaze kuyiboneka rero twagiye kugoranwa rero n'abadahirector sage byabaye ibintu bitoroshe umwe agapanga ibi ngo tuge script undi umunsi wa tournage ibisanga byinshi nagenda ahura navyo twayipanze nka vendredi iyo semaine nkagwara iyindi vendredi twayipanze ngasubira nkagwara ndavuga sasa iyi video nagishaka ko ndayikora na director arambwira nawe ndarusha we kintu gihari rero pole sana nugware ukire niwakira ubandanye ugwara hama niwakira tuzoyikora ndibuka neza shooting yasibye inshuro 3 rero na director yamaze gushavura kubwawe insivye za shooting iminsi 3 wavyifashe mu gute wimviye iki nk'ikirimo muntu muri jewe narababaye kubera n'ubuzima ntibwari bunyoroheye nari maze imisi ngwaye imeze nabi cyane nziko nyene n'ubuzima burangiye ariko kubera Imana nyene yashaka akantu bibuke kitananirwa byarakunze ndakira ku munsi wa mbere isibye nava ntaco ubukurikira ubundi munsi kirasiba kubera exam ubundi munsi gira gatatu kirasiba kubera kugwara kandi ndavuga ati sasa yenyemo nibiki ariko kubisugira kandi birakunda ariko gihe n'aba director bamaze kurambirwa babjene utu challenge ariko Imana irabigenza neza Ntunanirwa iraboneka Ntunanirwa imaze kuboneka video yamaze hafi nka 3 semaines ou bien un mois bariko barayitunganya twajije kuyikora hari n'ibintu narondera tuza gukoresha muri video barabibonye harimo ibintu byinshi twakoreshejemo kandi twayikorera akantu atari hafi cyane cyangwa kure cyane no gushikayo ugasanga hari ibintu ndiko ndarondera ndabura barabonye nk'injyameza twakoreshejemo injyameza narayirondeye ndayashu irabira muri estom ndayiga ndayibura nagiye kwironka twayikoze ari jeudi nagiye kwironka mercredi mwijoro nibuka gushimira n'umuntu yayimpaye Imana imuhezagire yankoreye ikintu gikomeye cyane kuko ntiyaranze donc n'ahantu muri nettoyage ya seke nagiye ahantu nagiye kubisubiza costume ca ndayibona uwo mubosi waho ndabimusaba atananzi kuri telefone
n'umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha ahari, sinzi n'izina ryiwe. Amen. Ndibuka yuko no kuri contact ziwe muri telefone ibintu nanditse n'amabanga nanditse ko imeza n'izina ryiwe ntago nari Yawe gaye. Ngo naho tuhuriye ku maziko apana kunsevinga ngo amaziko. Je rubeze nimba we tumenyanye kubera i telefone nandika ko telefone. Nzi ko nza kugushaka kugira nze unkore mu mutwe nandika ko umushatsi. Rero iyo ntazi izina ryawe muri telefone yanje urahasanga imvutano, urahasanga amabuye, ibikizigora imaze gukorwa naciye mvuga ati Mana ndagushima ngo ndiruka nafashe n'amashe n'ibifungo byinshi cyane ndiko ndasengera indirimbo kuko nabona umenga ntivyoroshe nari bazodorega Mana why ariko ndavuga ati na pastor wanje nkamubwira nkavuga ati pastor je ndiko ndategura clip video ariko rero ndaroshe pe akambwira bimeze gute nkamubwira ngatreka dusenga Imana ishobora byose ntinanirwa nyene. Byose byaragenze neza. Rero umunsi ndibuka umunsi tuvayo ari jeudi samedi nagiye muri lounge adoration ndabwira Imana ati Mana ndagushimiye no kuri byumve ndapfukama ati bisigaye izoboneka mu kwezi kwa 8 izoza muri 2030 ibindi aba byose byahetse. Umutima ndavuga ati ndaruhutse. Rero tunanirwa n'indirimbo vraiment yangoye gusumba be n'izindi ndirimbo zose maze gukora yangoye psychologiquement. Niye hantu indirimbo yawe yamaze gushika nyuma ari witeze kwiza kwashika? Ahubwo novuga yuko abantu ntibaranyemeza neza. Abantu narifuza ko ishika ntirahashika. Gute ushaka ko ishika he kugira ubishoboye arabe ko yo hashikana? Nshaka ko ishika kure cyane abantu muri ko muradukurikirana please mubifashemo. Nshaka ko igera kure cyane hashoboka. Donc aho shaka ko ishika novuga ko ikijya ni nk'ica 8. Ego ni nk'ica 8 gusa ndashiba cyane kuko feedback zirangarukako. Araba gukoreye video, arabantu bagukoreye audio, arabantu bagufashije utuntu n'utundi ko muri video ni wari wenyene. Niba he bantu woshimira mu kazi bagukoreye? Nukuri ni benshi noshimira, abantu bambaye noshimira batanguje igikorwa n'abavyeyi banje, papa mama ndabashimiye aho muri. I love you so much. Abantu ba kabiri ni CB Music kuko nibo bakurikiye. Ndabashimira cyane abo muri CB Music ndavuga Jibda Classic ndavuga na Chizo Boy. Aba gatatu nshimira ni Focus Studio team yose harimo Pasha harimo n'abajya bose bakorana sinabadonda amazina bose bariyizi nukraho muri mwobahwe muri ntwari. Aba gatatu abakurikira ba Kaneme nabafashije muri video ntivyari vyoroshe. Aba Bakers mwarabonye twari benshi cyane bajya abantu baritanze Imana ibahezagire. Abansengeye abashigikiye abapartage n'abagiye kubikora mwese ndabashimiye cyane. I love you so much and I'm so proud of you. Noella novuga yuko indirimbo ziwawe twozisanga kwiziye platform? Indirimbo zanje zisanga kuri platform zibiri this time. Platform ya mbere ni kuri YouTube channel yanje wandika amazina ni Noella Nishimwe. Wejeje kwandika ucuraba indirimbo zose zihari ugacifya na subscribe canke s'abonner ugacigira partage na comment. Sasa commentaire rero ndayikunda cyane ko commentaire umuntu bimurimo canke ivyo yabonye usanga bimeze neza ari gihimfasha ya hamandi. Naho ni kuri page yanje ya Facebook amazina ni Noella Nishimwe gacagira suivre canke follow canke s'abonner naho nyene akankurikirana akazabona byinshi bitandukanye. No kuri Instagram urashaka kunkurikirana amazina ni Noella Burundi. Kuri TikTok ni Noella Nishimwe. Ya kuri Twitter ni Noella Nishimwe aho usashobora kufollowing. Ari kuvuga ko zose ziri updates inkuru zawe zose turaza kuzisangaho. Noella turafise akameremere ko muri Buja Town. Umutumire wacu kumuha ikibanza cyo kumbaza ibibazo bitatu yifuza. Yo bibazo bitatu yego nifuza. Yego okay. Ikibazo ca mbere hano mu isi baravuga ko hari ibyaha kandi twese turizera ko Yesu Kristo yapfuye arazuka kandi turizera ko hari ijuru. Ico turacizera ni bwa mbere ndavyizeye nanje. Rero hari ibintu byinshi bihari, hari ibyo tuzi ko ari ibyaha n'ibindi atari ibyaha. Nk'ubu hageze igihe ku munsi w'iherezo koko tuvyumva tugasanga ibintu byose biri ku isi nta cyaha kirimo. Nicyo ikintu wakwicuza wanse gukora kubera ari cyaha. Ico gihe ugaca usanga wanse kugikora kandi kitari cyaha. Kwiba? Yeah. Okay. Kibazo cya kabiri. Biramaze gushika
Mbabarire cyane je ndi free. Nta kibazo. Mbaza ikibazo shaka. Mbaza ikibazo shaka. Urakijije. Ego ndakijije. Ikibazo cyanyuma wambwiye bitatu. Ncinagwa na bonus ikindi kimwe ko umengo arafise ibibazo byinshi. Ikindi cyanyuma. Okay, kubesha wazi kare cha? Okay, ntumbeshe rero. Biramaze gushika ryamana n'umukobwa. Biramaze gushika? Ukaryamana n'umukobwa. Ndafise umugore n'abana. Riri? Hallelujah. Amen. Ava yuko mu bantu. Sindakwaho This is too much. Aliko bala no just urumva ndashobora kwajustifya gato yako kantu. Il est vrai ndubatse. Oya sigutinya ndubatse ndafise umugore n'abana. En plus landi naragize mariage bi abantu baranywa ifanta baratwikurura nyene ndanyo nibaze ko nagira anniversaire zo gutumira kimwe gusa urumva ari ibintu umuntu ashobora gukora ashobora kujyamo mu kwirinda ibyaha uko jewe back on days narakundwa gose byarashitse n'abakobwa bagakwa kwiyahura kubera jewe bakihisumu ugasanga drama ari umuntu kanaka ashaka kwija kubera isumu abo bakobwa barahari urumva nacivuga ati rero kugira ndabikomeshe ndabive mu nzira ifoke ngira nubake vuga ati rero ngoma nubake mbe responsable kanaka kumbure vya bindi by'abakobwa baguma bankurikira ndabikuvyohagarika kandi byaramfashije ndabikunze cyane wafashe decision nziza kuko nk'ubu ariko rero alliance iri he nibaze ko ico kibazo bakunda kukimbaza alliance ntabwo ari kimenyetso cy'urukundo nyakuri ndabizi umuntu urashaka kuba wambaye alliance aho ariko ugakora ikintu gitukisha umuryango wiwawe kumbe uraza akantu akakazi kiwacu ko muri entertainment tugakora nakazi turabwa na benshi abo tuzi n'abatatuzi kandi bose bakadukurikirana ugasanga muri commentaire drama nagukunze cyangwa inbox bite drama bana mbona nakubona mu interview wawe nakunze ibiganiro byawe bikiri nshaka umbere umushere no muri profile ya Facebook ari foto ya jewe n'umugore w'ibana kubera umuntu wese iyaza akamenya yuko ngiye kwa drama kumugira kugira dukundane abe afise limit sinansi yuko numva amajambo y'urukundo mu mutwe wanje ari kugira na accepte biva kure kubera je mvaga ati je ndindi ndubatse je suis responsable ntabwo ari umuntu wari wese ngo nisohokana nawe mu rukundo ariko akantu gatondo kongera ko ilevre alliance sikimenyetso nyamukuru c'urukundo bwa mbere ni hariho isezerano mwagiranye mu mutima ariko alliance agenda wera shinoza kwiyumva ati mujya mu two hari birashika umukobwa akabona umunga akavuga tujya muhungu turi mu rukundo no kumva ndi fier ni benshi baraba ndakubona ufise alliance ukuboko ibyo sinovyiyumvira no ariko utayifise nk'ubu je nawe ntumva ko icyakaza nakubajije nanzi ko tubatse none wewe wari wankunze oya so kuvuga none umva rero ico kibazo gisa nk'ikibazo umuntu kanaka yambajije ati drama vraiment drama uri mwiza ariko ikintu kimwe uzogerageza wambare alliance kumbure wanashima muri iyi minsi abakobwa benshi bashaka abantu bubatse kugira babazi yuko aribo bafise amahera aribo bafise inoti aribo batanga care imeze kabisa na niyo mpamvu je nashimiye yuko alliance wanje iri mu mutima unkurikiye ndakubwira ati jewe ndubatse oya urabona ndakubwire muri twebwe muri ukuntu twega abakobwa turemwe turi abantu dukunze guteteshwa ndisura yuko umudamu wawe niyabona umunsi umwe uvuye muhira akabona yambaye alliance azavuga no gusa umugabo wanje vraiment ari fier na jewe nukuvuga haryo buvuga ati haryo kuntu bisiguruga nukuri mukobwa wihangana jewe ubusigiro wawe naho uri kure hariya ncamura tujye n'umwigisha yinjiye mu ishure ncamura tujye arubatse ujya ntarubaka umuntu yo kwihendako bisaba vraiment ndabimusabiye kandi azoryoherwa azobigirira aho usanga bavuye kuri mariage ucuramanika ku kabati oya pa bon wanashima nayambaye 2 semaines Desmond yona yambaye. Ndumva kari kibazo. Just urazi gituma. Ariko wagumizako. Just nagize mariage ngo kubera abantu babiri ko nagize mariage. Apana abantu. Nagize mariage ubwo nabonye ko bikenewe n'umufasha wanje abikuriye ko tugirana mariage. Ube fier nawe. Suis fier. Umushinge uvuga ati jewe ndavyemeza. Wanashima injira kuri YouTube andike ku bedroom na wedding wanje rahari.
n'abajournaliste bari bahari rero zirambara alliance il est vrai ndaza kwirondera naco okay ndabisabye basi yego nibaze ko mugano gikurikira muzobona alliance drama alliance naye gusa reka rero ndabashimire ndabatumye kuri YouTube channel yiwe wandike ko Noella nishimwe ugiye kuraba film yitwa Bad Friend ni Bad Friends umugenzi mubi turaba n'indirimbo nyinshi nuvuga ati ijambo ni indirimbo yatanguriye ko imaze amezi 11 nimba atari 12 iri kuri YouTube channel yiwe umviza ati eske nima arafise impano canke avyihoze canke abihebe abaje mu ndakoresha kugira abantu batsimbiye kuri YouTube barabe wanashima na TikTok ngo barayikoresha Instagram byose utibagiye gushikanda sabone kuri YouTube yanje ya Buja Town TV nibutse yuko muri Buja Town amasanamu ameze neza amafoto ameze neza kaze na karibu mvuga ati nitakube narinzi arakazina ngo ndakoresha ariko today ntabwo gakenewe ndubuki busosera ciao